Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkakazeho bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nguhe ikaze. Ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye mu gitondo c'uwu munsi wa kabiri w'igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwaramutse neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ya kure ntunyemerere nguhe mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho nyene uherereye. Nkawe udukurikira uri mu gihugu c'u Rwanda, mu gihugu kibanyi ca Uganda, mu gihugu kibanyi ca Congo, mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse na Kenya, mwese ndabahaye ikaze ntanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, nko mu gisata ca politike, mu gisata c'imibano, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, hama nyene ikayabakusanyiriza ikayabashikiriza yose uko yakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ico utegerezwa rero gusa nta kindi ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV, ibigutohoreza ikabigushikiriza umwanya ku mwanya, hama bikagushikako ku gihe. Ano makuru araba ashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Umunsi w'ejo uheze ku rubuga rwa Twitter rw'igisirikare c'u Burundi, itangazo ribuza abanyagihugu kwambara imyambaro y'igisoda ryarafuswe. Haciye akanya gato urwo rubuga rw'igisirikare ruca rurasubira kwandika iyo nkuru. Ntawe uzi ibiriko biraba ivyo arivyo. Kuva iryo tangazo risohotse amaso yose akaba ari kuri Reveriyano Ndikuriyo, umutegetsi afata iya mbere mu kwambara iyo myambaro. Ese vy'ukuri ni ukubera iki amaso yose yoba ahanzwe kuri Reveriyano Ndikuriyo? Ese vy'ukuri vyoba biriko biraba vyo vyoba ari ibiki? Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanya ntuje kure. Nayo kandi igitero c'abitwaje ibigwanisho bavuye muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo cakozwe i Buringa, aho ni mu ntara ya Bubanza. Imituragaro y'ibigwanisho bikomakomeye na bito bito yarumvikanye kuri uwu wa gatandatu ku mugoroba muri zone Buringa ya komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Abo bagwanyi bari bavuye mu ishamba rya Rukoko riri ku nkengera y'uruzi Rusizi rugabura Uburundi na Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Red Tabara, umurwi witwaje ibigwanisho uturuka mu Burundi ucumbitse muri Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo wemanze ico gitero. Ibiharuro vy'imfatakibanza ni abantu babiri bishwe n'umwe yakomeretse. Ivyononekaye vyoba ari vyinshi. Ku munsi wa gatandatu hafi isaha 3:30 amagerenade aterwa hamwe n'umuhindo w'inkoho vyarumvikanye muri zone Buringa. Kubw'umwe mu banyagihugu bo muri iyo zone wari umurwi witwaje ibigwanisho bikomakomeye. Babanje kurasa imodokari yari igiye i Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi. Iyo yarahiye iratokombera. Umwe mu bari bayirimo yarahiriyeyo, uwundi yishwe n'amasase. Ibisigarira vy'iyo modokari vyakuwe n'abo mu nzego z'umutekano, uko akaba ariko uwo munyagihugu asigura. Abo bagwanyi bararashe kandi iyindi modokari yari ihagaze. Iyo modokari yari iy'uwitwa Eric Budogo aba i Buringa. Bararashe kandi ipikipiki yari ihagaze irononekara cane. Baranateye amagerenade mu bunywero baca basubira inyuma hamaze kuza abajejwe umutekano. Uko akaba ari kuwundi munyagihugu atomora. Abanyagihugu bo muri iyo zone barababazwa no kubona ico gitero kiba kandi uruhongore kama rwa Rukoko rucungerewe n'abasirikare ku murango ndetse no mw'ijoro. Turavye ico gitero nta na kimwe kiduhumuriza. Biboneka ko umutekano ushobora guhungabana umwanya n'umwanya. Uko akaba ari kumwe mu banyagihugu hagaragaza amakenga. Abasirikare n'abapolisi batari bake bararungitswe muri iyo zone gushika mu gitondo c'Uwimana. Bemeza ko bashoboye gusubiza inyuma umwansi. Igipolisi n'intwaro ntibaragira ico bashikirije kuri ico gitero, ariko hari umurwi ukomeye washitse muri ico kibanza. Uko akaba ari kumwe mu basirikare bakuru bakorera muri ako karere yemereye SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru.
Red Tabara umurwi wamuka mu Burundi ucumbitse muri Sud Kivu ukanafatwa nk'umurwi w'iterabwoba n'abategetsi b'u Burundi wemanze ico gitero. Ku rubuga X ruzwi nka Twitter wamenyesheje ko wakoze igitero urasambura ikibanza co gufasha indege zerekeza ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Ico kibanza kikaba kiri mu gice ca Gihungwe hafi y'aho abo bantu babiri biciwe. Abagwanyi ba Red Tabara bari mu Burundi barashobora gukora ibitero umwanya uwo ari wo wose. Uko akaba ariko uwo murwi witwaje ibigwanisho wongeyeko. Ariko ku munsi w'Imana umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarakoresheje ico kibuga c'indege nyene mu kuja i Nairobi mu nama ku bidukikije. Muri Ruheshi guheze abanyagihugu bari bavuze ko hari abantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu kibira bari baciye muri iyo zone. Kuri ubu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abantu bitwaje ibigwanisho bava muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo baragerageza kwinjira mu kibira baciye muri iyo zone, bikaba bitarigera bibakundira gushika ubu. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugeza ko mu ntango z'ano makuru nuko umunsi w'ejo uheze ku rubuga rwa Twitter rw'igisirikare c'u Burundi itangazo ribuza abanyagihugu kwambara imyambaro y'igisoda ryafuswe. Haciye akanya gato urwo rubuga rw'igisirikare ruca rurasubira kwandika iyo nkuru. Ntawe uzi ibiriko biraba ivyo ari vyo. Kuva iryo tangazo risohotse amaso yose ari kuri Reveriyano Ndikuriyo, umutegetsi afata iya mbere mu kwambara iyo myambaro. Kuva hatanguye ingendo mu gihugu cose hatanga inyigisho zitwi zo gukunda igihugu, imbonerakure zateye zambara iyo myambaro y'igisirikare nk'imyambaro iziranga. Amasoko yacu y'ibanga mu mugambwe CNDD FDD akaba yemeza ko hariho abarwizatunga bari inyuma ya Ndikuriyo batumwe kuzikwiragiza mu gihugu, bamwe bakanazigurira imbonerakure. Iyo ngingo ikaba igiye ahabona mu gihe umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Muyinga Shabani Nimubona yari yaraye yandikiye abatwara imbonerakure mu makomine yose ya Muyinga ko bobwira imbonerakure barongoye bakanyegeza izo mpuzu. Shabani akaba ategeka kuzinyegeza mu gihe igisirikare co kivuga kuzishira abasirikare babegereye. Ibihejeje kuba ku rubuga rwa Twitter rw'igisirikare rutuma umuntu yibaza, hoba hariho abategetse gufuta iryo tangazo, hongera harabaho abategeka kurisubizako? Ni kubera iki iyi ngingo yashizweko umukono n'umuvugizi w'igisoda itasinywe na General Prime Niyongabo? Nayo nyene igisirikare c'u Burundi kikaba gihejeje kubuza imyambaro isa n'iy'abasoda be n'iy'abapolisi. Mu itangazo ryasizweko umukono nyene na Colonel Floribert Biyereke umunsi w'ejo, umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi nyene, igisirikare c'u Burundi catangaje ibi bikurikira: ica mbere, birabujijwe ko abanyagihugu bambara imyambaro isa n'iy'abasoda canke iy'abapolisi. Ica kabiri, birabujijwe kudandaza imyambaro isa n'iy'abasoda canke iy'abapolisi. Ica gatatu, hatanzwe ikiringo c'indwi zibiri ku banyagihugu bose bafise imyambaro isa n'iy'abasoda canke iy'abapolisi kugira babe bayisubije aho hose hari abasoda babegereye. Ica kane, utazokubahiriza ivyo vyasabwe hazakurikiranwa hisunzwe amategeko. Ibi bikaba bibaye mu gihe twari tumaze indwi zibiri twerekana kuri runo rubuga kano kamaramaza n'imbonerakure ziyambika nk'abasirikare zigakora amanama y'ijoro zigahungabanya abarundi mu Burundi bwose, kandi zikabikora zihawe impigi na Reveriyano Ndikuriyo hasa n'uwuri mu nzira yo kwerekana ko ari wagaba igihugu. Pacifique Ninahazwe nyene akaba abandanya avuga ko hari n'impanuro batanze ku rubuga rwiwe rwa Facebook ko abegereye Ndayishimiye bosoma igitabo kiriko kikabugurura amaso ku bandi babikoresheje mu gusenyura ubutegetsi. Ati impanuro yoba yarashikiye abo vyerekeye? Ese imbonerakure zoba zigiye kuba nk'abandi banyagihugu? Ati kizigenza w'abambara iyo myambaro yoba agiye kubaha iyo ngingo y'igisirikare canke azerekana ko atawumukanga mu Burundi? Ati Perezida Ndayishimiye yoba agira yihe ijambo afate ibintu mu minwe? Ati canke n'agakino gashasha ko kuduhuma amaso? Tubihe iminsi. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Wowe udukurikira ndakwipfurije kugira umunsi mwiza,
nanakwipfuriza kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura uwo munsi. Ndakwipfurije nyene kubandanya ubana natwe n'aba waravyironze sabone canke subscribe. Imana iguhezagire.